Hirya no hino amakuru ariko aravugwa n'amakuru ya DRC, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubwo aba M23 bisasiye inganda mu kugandagura abantu bari muri Goma. Neza na neza Goma yose yafashwe na M23, ubu iri mu kiganza ca M23. Ubwo rero amakuru ni menshi, ariko twebwe tugaruke cyane ku makuru yarazwe yavuzwe muri France, ubwo abadepite cyangwa se abashinga mateka bakoranye mu kugira ngo bagarurire amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bagiye baravugisha umushikiranganji nawe ministre d'affaires étrangères wo muri France, baramubajije ibibazo bitari bike abadepite, ubwo byinshi mu vyumviriza. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Aho rero mu byo ahejeje kuvuga avuze ati M23 ishigikiwe n'u Rwanda. Aho rero ubwo Rwanda ndetse na Uganda rushigikiye M23 nta kintu na kimwe Union Européenne iriko ikora. Ariko twarabonye muza Ukraine, Palestine n'ahandi mugenda murashigikira ibihugu byaho biriko birafatwa biri muri agression canke biri mu ntambara nk'izo. Ariko hoho Kinshasa, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo nta kintu na kimwe muriko murakora, ndetse mu biraba nk'isinema. Ubwo rero ico nico kibazo cabajijwe umushikiranganji wa affaires étrangères. Aho rero muri aya magambo mwagiye murumva ibyari ibintu bihambaye cyane. Ubwo muri we yavuze ati turiko turakora uko dushoboye, ariko koko muriko muraraba bariko barakora uko bashoboye. Ino ntambara yari intambara yoroshe guhagarikwa, ariko mubiravye hirya no hino iyi ntambara ntabwo yoroshe, kuko u Rwanda rufise ikintu nyamukuru ruriko ruhiga muri Kinshasa, muri Goma, muri Rubaya. Mwarabonye Rubaya na karere kambere karonka gafise amakolba n'amakortan, ariko u Rwanda rwo rwahafashe kuva mu 2023. U Rwanda ntabwo rwari ruhambaye cyane mu exporta mu kurungika amakolba hanze, ariko ubuhoho mugiye kubiraba u Rwanda kuva muri 2024 rwaduze karwari kuri ku bice 15%, ariko ubu rwaraduze rugera ku bice 50% exporta nako kolba hanze. Iyi kolba ihingurwamo amabateri, amatelefone, ibisasu, ibintu byinshi cyane. None ariko muravye ubu unye kuva 2024 u Rwanda rwaraduze cyane. Mbega ubwo inyuma ntihishije ubunyonyezi, ubusuma bwo buriko bwibwa n'u Rwanda. Aba M23 bafise ihangiro rinini cyane, bashaka kwiba Kinshasa, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo nako. Ariko abantu ntituriko turabimenya cyane, twiyumvira ngo ni intambara nuko, ariko tugereranije turiko turaraba ubwo abashakashatsi benshi bagiye baravuga ati turavye vraiment u Rwanda ni ntabwo ruriko rurwana uko nyene ku busa, ariko ruriko rurwana ruhiga ayo makolba n'amakortan. Tubibutsa cyane yuko u Rwanda arigo rwa mbere, ndetse na Uganda bariko biba Kinshasa, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo biba amakortan. Amakortan arahambaye cyane,
amakorto agurishwa amafaranga menshi. Union Européenne rero tugaruke tugire isano hagati y'ibintu bibiri. Union Européenne nayo igituma itariko irakora uko ishoboye ngo ihavura igarura amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo iri mu kangaratete, ubwo Goma yose yafashwe, abantu benshi cyane bamaze gupfa, aho OMS imaze gutangaza yuko hamaze gupfa abantu barenga 100, abantu bamaze nabo guhungishwa bari mu bashike miliyoni. Kuva intambara itanguraho OMS yemeza neza ko abantu bashika miliyoni 6 bamaze kuhasiga ubuzima. Muri izo miliyoni 6 abenshi n'abana. Mwumve namwe ako kababaro kari muri Goma, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibintu bibabaje cyane kandi cyane gose. Dusaba cyane Union Européenne bishiremo inguvu, ariko nta kuntu nakomeye bishiramo inguvu. Twibutsa cyane yuko Kinshasa, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifise bunini cyane gusumvya inshuro 8 Belgique, inshuro 4 France. Union Europe yose ni cakane ca Europe. Murumva yuko Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu cagutse, kirimo rero ibintu byinshi, kirimo ayo makorto, kirimo inzahabu, ni ibintu byinshi biriyo. Ariko rero twebwe tubusaba cyane Union Européenne kugarurira amahoro, gufinansa kugira ngo intambara igabanuke. Iyi ntambara iri kibera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambara ihambaye, ni intambara ata muntu n'umwe yohavura ashira hagati mu ryinyo. Ariko Union Européenne ironka izo korto, izo kolba bakazirungika muri Europe, Etats-Unis, ibindi bihugu twavuga za Indonesia, twavuga n'ibindi bihugu byinshi bironka iyo korto. Turasaba kutarabira ubwo bufasha ko bararonka. Niyo mpamvu mubona Europe itekanye, mengo nta kintu na kimwe kiko kiba. Washington, President Trump nta kintu na kimwe kabiraba ko ngo bivuge ko ngo ahavura giranteti duhagarike tugireme. Ibi ni ibintu bihambaye cyane. Niyo mpamvu rero dusaba cyane ko Trump Union Européenne yohagarika. Iyi message turayirunka kwa president wa Union Européenne, ahagarika ino ntambara, bareke kufinansa mazihagarare. Ubwo muri 2012 intambara yarabaye, iyi ntambara vy'ukuri maze imyaka yashika 30, ariko 2012 ego vyaraduze cyane, biraba intambara irashuha. Ariko ubwo u Rwanda kubera rutarungika ubufasha muri Etats-Unis hehe za Union Européenne, irunke amakorto bikoreremo telefone, bikoreremo ama ordinateur, iki yarahagaze cyane vyihuse, yarahagaze cyane, ntabwo yasubiye gukomeza ibandanya, yacihagarara 2012 ntabwo kuko Rwanda ntigwasubiye gufinansa. Ubwo rero intambara yacihagarara, ntabwo yabandanije ngo igere ku ntego, igere nk'aha ntigeze. Ariko ubu birababaje cyane. France ubuherutse eruka kurungika chef wa diplomate, uwo nawe yaraje yashikiye muri RDC, amaze araganira ego yaraganiye na Tshisekedi Chilombo. Bamaze kuganira twarabonye baraganiriye, barahejeje gusese le feu, ouais c'est ça, byaravuzwe, baravugana nuko hagarika intambara kugira ahereza aje Kigali kwa Paul Kagame, president n'incubahiro. Ariko ubu none bigezehe? None iyo financement iroswa u Rwanda kuko ituhagarara kugira ngo intambara ihagarare. Ibi ni ibintu byinshi biriko bitera amadidane muri Union Européenne. Abantu biri Kongo bararemvye, bari mu ngorane. Ni ikibazo gikomeye cyane. M23 turasavye ihagaritse iyo ntambara, u Rwanda ruhagarike gufasha M23 ndetse na Uganda. Iki ni kibazo kuko kubona u Rwanda ruri mu mutekano, Uganda iri mu mutekano, nituryame ngaho tugamarare, twese turi bamwe, turi ni bihugu byo mu buseruko.
aya niyo magambo shimye kuvuga tubibutsa cyane mwaye kumenera ko Judas kuri Kago Chavo TV kana subscribe gaho dukomeze tubazana inkuru zo muri RDC Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiriko biba ibintu biriko biraba ni ibintu bibi cyane ni ibintu bituma buri muntu wese atuhavura ashaka gati mu kinyo kubona igihugu ciwawe urimwo kiri mu mutekano abandi bari mu kangaratete bataryama barara bariruka aya niyo magambo shimye kubabwira tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye ciao ciao naho butaha